kandi dushemeze inkuru nziza ya Kristo. Ntore z'Imana mwese bagenzi ba Bibiliya muramukanye umunsi mukuru, namwe mwese banyamuryango dusangiye ukwemera, tukaba dusangiye na kino gisabisho uyu munsi kuri iri Dominika rya gatatu mu mwaka usanzwe wa liturujia C. Ekleziya iduhaye guhimbaza uw'Imana wagenewe ijambo ryayo. Ekleziya iduhaye guhimbaza uw'Imana, umunsi mukuru umunsi w'Imana wagenewe ijambo ry'Imana. Kuri uyu munsi rero tukazirikana agaciro bavukanye, agaciro be n'akamaro k'ijambo ry'Imana mu buzima bw'umukristo. Ngire mpere kubabwira umugani, sinzi ko muwuzi mwese, ngo kazoza k'intwari kazirikiye ku kuzirikana no kuziririza. Burya ngo kazoza k'intwari kazirikiye ku kuzirikana no kuziririza. Genda mutegere icyo ayo majambo avuga nk'umukristo, umenye ko kazoza kiwawe mu buzima bwawe rukristo kazoshimikira mu kwama uzirikana icyo ijambo ry'Imana rivuga, mugabo kandi ukajaniranya no kuziririza icyo iryo jambo rigusaba ko woziririza. Bakunze b'Imana, ntore z'Imana, uyu munsi w'Imana uhariwe ijambo ry'Imana, nshishemwo ndababwire ko atari gihamana canke atari ivyo turiko turihamahamira. Uyu munsi w'Imana wahariwe ijambo ry'Imana watangujwe n'uyu mupapa dufise nyen'ubweranda Papa Francisco. Hari ejo bundi muri 2019 tarike 30 z'ukwezi kw'icenda muri 2019 niho Papa amaze kubizirikana neza, akabona agaciro n'akamaro k'ijambo ry'Imana mu buzima bw'abakristo, yandika ikete bita motu proprio. Muri iryo kete niho yasokorora ijambo rijana mbere n'itegeko ry'uko mu ekleziya nzima ku munsi w'Imana ugira gatatu mu gihe gisanzwe abakristo b'abakatolika bazohora bahimbaza umunsi w'Imana wahariwe ijambo ry'Imana, bakazirikana koko ijambo ry'Imana akamaro n'agaciro karyo. Tugire Kristo. Papa Francisco rero akifuza ko ijambo ry'Imana ryoba koko imfungurwa nzima, imfungurwa y'abakristo, rigaheza rikanyengetera mu buzima bwabo ku buryo basigara bagenzwa naryo. Niko yifuza, kuko nanone riguma ririshasha, ijambo ry'Imana riguma ririshasha, kuko ijambo ry'Imana ridasaza, kuko ijambo ry'Imana ridatituka, ridata igihe, mugabo ijambo ry'Imana ryamaho imyaka yose. Muragenda mu vyisomere mu ikete rya mbere ry'umutumwa Petero, na Papa Francisco niho yabikuye. Mwikete rya mbere ry'umutumwa Petero mu kigabane ca mbere umurongo w'25 niho dusanga mwene ayo majambo ko ijambo ry'Imana ritigera ritituka, ridata agaciro karyo, riguma ririshasha kandi rizokwamaho imyaka yose. Turabisanga kandi no mu gitabo c'umuhanuzi Izaya, kwa Izaya mu kigabane ca 40 ku karongo k'umunani.
Izaya ikigabane ca 40 ku karongo k'umunani tukabona ko ijambo ry'Imana rigumya agasosera karyo, rikagumya agaciro karyo, ko ridatituka, ko ijambo ry'Imana ridatigihe, mugabo ko ijambo ry'Imana ryamaho imyaka yose. Ntore z'Imana, ijambo ry'Imana rero rirabereye kwakirwa uko bikwiye. Niho mwabonye uyu munsi twarihaye icubahiro, tukarishira ngaha ku rugendo rigatamaza mu ntangaro y'ingoro y'Imana, tukarikomera amashi. Rirakwiye rero kwakirwa uko bikwiye, rigashika mu mizirikanyi y'abaryumva. Uko rero niko twavyumvise mu gisomwa ca mbere. Ndabadondorere mu gisomwa ca mbere, mwumvise uyu mwanditsi uyu mwanditsi akaba n'umusaseredoti yitwa Esdras wo mu bwuzure bwa kera, ngo yarahagurutse ahagarara hakirurutse nk'aha mubona mpagaze, ahagarara hakirurutse, araheza yakira igitabo c'ijambo ry'Imana. Batubwiye ko ngo cari igitabo c'amabwirizwa. Araheza kino gitabo aragisoma, ishengero ryose rikoranye. Muri iryo shengero ngo harimwo abagabo, harabamwo abapfasoni, ngo kandi harimwo n'abana bamaze guca ubwenge, nk'aba bakorezi mubona bari iruhande yanje, nk'aba bana mubona baje gusenga, abana bamaze guca ubwenge. Araheza Esdras arasoma, kandi asoma atobora. Bano nabo baraheza ngo bamutega amatwi, barumviriza. Bavukanye banje, burya ngo uza kumva arumviriza, uza kumva arumviriza. Esdras yarasomye ijambo ry'Imana. Ico gihugu c'abantu carimwo abashinga ntaha, abagabo n'abana rugo n'abana bamaze guca ubwenge, baraheza baratega ugutwi, barumviriza. Ngo barumviriza ivyo yasoma muri nyagitabo. Ntibatahiye kumviriza gusa, mugabo ngo baranyuzwe, baraheza baranyugwa, gushikaho batangura gukorora amosozi kubera amajambo bumvise. Ntibabaye nk'abagati mpoze baza hano bakumviriza, bigaca mu gutwi bigaseruka mu kundi, bakageraho hanze bavyibagiye. Bano bobo ngo barumvirije, baranyugwa, mbere banderuka batangura gukorora amosozi kubera amajambo bari bumvise. Ijambo ry'Imana ryarabakozeko. Haleluya, amen, amen. Ryarabakozeko, ijambo ry'Imana rirabakorako, gushikaho batangura gukorora amosozi. Mu Kirundi ngo utamiye ntatamure, aba yaratamitswe. Uwutamiye ntatamure aba yaratamitswe. Bano bo barumvirije, baratamiye ijambo ry'Imana, riraheza rirabaseruka, riratamura, niko twobivuga, barakorora n'amosozi kubera amajambo bumvise. Dutambuke gato dushike ku nkuru nziza twumvise. Na Yezu niko yabigenjeje. Yezu murumvise ngo asubiye iwabo i Nazareti, yarinjiye mu ngoro y'Imana mw'isinagoga, nk'uko mwinjiye hano, nk'uko na jewe ninjiye hano. Araheza ngo yakira igitabo c'ijambo ry'Imana. Ngo bamuhereje igitabo c'umuhanuzi yitwa ngwiki Izaya. Bamuhereje igitabo c'umuhanuzi Izaya. Araheza ngo arazengurura, aca asoma bijya mwumvise, ntagomba kwirirwa ndasubiramwo. Yasomyemwo amajambo meza gose anonosoye, ngo umutima w'umukama uri kuri jewe, ngo kuko umukama yansize amavuta, ngo kugira ngo mpeze ngende mburira boro inkuru nziza, kandi menyeshe umwaka w'umukama, ndawumenyeshe abawukeneye. Niko Yezu yasomye. Emwe ngo abari mw'isinagoga bose ngo bari bamuhanze amaso.
abari muri iyo sinagoga bose ngo bari bamuhanze amaso. Aca atangura rero kubasigurira, arasigura arongera arasigura. Yezu arabasigurira umurava rino jambo ry'Imana gushika aho ababwira ati mwabantu mwe, uyu munsi ivyanditswe vyarangutse imbere yanyu. Ivyanditswe mu ijambo ry'Imana, ivyanditswe mu gitabo cy'ijambo ry'Imana vyarangutse imbere yanyu. Bakundwa b'Umukama, banyamuryango, bagenzi ba Bibiliya muri hano muramukanye umunsi mukuru. Ese natwe twaje gusenga uyu munsi, ese ivyanditswe vyoranguka mu buzima bwacu? Ese ivyanditswe mu gitabo cy'ijambo ry'Imana vyoranguka mu buzima bwacu? Ngico gisabisho ca mbere ndabatumiriye guhereza Imana uyu munsi kumwe nanje, kugira ngo ivyanditswe mu gitabo cy'ijambo ry'Imana biranguke gose muri twebwe. Ijambo ry'Imana muze tubisabe iyo Mana nyene ribe ariryo rimurikira ukubaho kwacu, kumwe kwa wa mwanditsi w'akaririmbo ngo ijambo ryawe Mukama ngo niryo rumuri rw'inzira yanje. Natwe ijambo ry'Imana ribe ariryo rimurikira ukubaho kwacu, rimurikire imirimo yacu ya misi yose. Nagira ngo ntera kamo mwese atanumwe avuyemwo, ndazi ko murimwo abakora mu bikorwa bijanye n'ivya politike, muri mwebwe harimwo abakorera leta, abakozi ba leta, muri mwebwe harimwo abikorera utwabo, muri mwebwe harimwo mbere n'abashomeri, muri mwebwe murimwo imitigiri inyuranye. Ndabateye akamo mwese ngira nti ni mwami muyoboka ijambo ry'Imana. Bavukanye mwaje gusenga muri iyi nkuka ya misa, ni mwami muyoboka ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ribabera isoko ridakama, la source intarissable, ribabere isoko ridakama. Ijambo ry'Imana ribabere umugezi.